mugabo tugamburuka indongozi yemwe ibintu mazinesi ndiko ndabona ntibisanzwe murazi ko hariho abarundi batigera bumviriza indongozi turavuga badashaka kwitaba inama y'indongozi no kwiradiyo kuvuga disikuru batagenda bayumvirije badashobora jewe ubusigaye mbona nk'umuntu amajije ikibazo ico kibazo sinagitangiye ni kubera kagaye ubu rero ndabandikira nanje ndabisho kubera kagaye ugaya indongozi none hera uri kuranduhisha umbaze ivyo navuze igenda wumviriza disikuru navuze niyo nyinshi cyane nimwumvire nk'umuntu ambaze ikibazo jewe yambajije ikintu akamisibiri yari heze ndakivuze nakivuze muri disikuru yo ku munsi w'ubumwe bw'abarundi aca kimbaza mukeye ni kubera kagaye ungaya udashaka kumviriza ivyo mvuga ico gituma turarima ico rema goya n'ukuri sigara niba utagaya nawe warumvise ivyo navuze none akagaya nawe yarumvise ivyo navuze hari abantu bagaye indongozi ngaha dufise abantu bameze uko ntidushaka gutera imbere abandi n'ibinyamakuru biruka kugura ibinyamakuru ngo barabe ibiriko biravugwa kugira hakuri icigwa aho kumvirize bati ndabereke amayeri y'ingene twese dutunga umuntu wese ategeza kuronka amahera mu mufuko ngira ndabereke aho muyacisha aho yonyumviriza agaca yinumira ntanyumvirize agaca ashaka ko zoja mu gutwi wera niwarire mu gutwi miliyoni 12 noja mu gutwi kwa mugabo mvuze mbanze yuko bose bumvise abatari bahari bari bagwaye nabo abandi bagaca baja kubabwira mugabo njenze naja mu gutwi ko muntu aho ni dushaka gutera imbere tumeze ibishobora kugira mutere imbere mutangura kuyoboka indongozi kuko nizo zerekana inzira mucamo mugiye kurondera ubuzima hanyuma iyo nzira ukayikurikira nk'ubu je namwe ngira ibiharuro mu Burundi naravye umurundi wese yoba afise inkwavu zitanu naravye ingene zirondoka mu kiringo kitarenga umwaka umurundi wese yashobora kuba ku kwezi ashora inkwavu zitari munsi ya 20 mbwira mu Burundi tubaga inkwavu 200 ku munsi uwo munsi tukabaga 200 ejo 200 we nuja gusoma kuko urarufisi wawe ugurya urarufisi wawe muhari toni zingana bwiza urukwavu n'imiburi muri inyama zivamo n'imiburi muri hari ibiro 2 by'inyama ibiro 200 kugwiza kabiri bamwe inkwavu 200 kugwiza kabiri mwumviriza amatone tuba tubaga ku munsi shora mwumve igiciro nta hamwe ndigera mbona muri ivyo bihugu ikiro kigugwa munsi y'amadolari 5 usanga ari 10 nangahe 15 urumvise 15 ibihumbi 200 kugwiza kabiri ibihumbi 400 ibihumbi 400 nuvuga itoni 400 gwiza amadolari 15 mwumvise amadolari angana iki ku munsi yinjira mu gihugu igitoro tunywa ku munsi ni cangahe kiragarana dangi none aho habonetse ikibwiriza tutikorera dangi none ni muronka imbere mu bakora mu ofisi niba muri mu kibazo badora niba bakora mu ofisi ngaho mugabo keshe ndakenye mugabo wase ugatugagurake hari ibikorwa tunegrija urumva turavyakaze kirazavuga none wase gukora worya gute twese dushaka aba fonctionnaire murambaza ko dushaka twese kuba abakozi b'abantu ubu twese nitube dutwara amakinga twese dutwara amapikipiki twese tube abakozi bo mu gikoni twese tube abakozi bo mu biro twese tube abakubura twese tube murumva twese tuzogiki kubera iki twase kurima
twase kubaka, twase kuba abafundi bubaka, twase kuba abacuzi, twase kuba ababumvyi, twase kuba abahingura utuntu. Nkeneye ntakazi mpa umusezi ntigera tuba